Umunsi umwe umuhungu wanje yaje arambaza ngo mama masturbation ni iki? Ni ikintu kiri shoka cya kintu uvuga uti iki kintu si umuvyeyi wari we wese yokorerwa gutangura kubwira umwana wiwe wabwira umwana. Ikintu kiri shoka nibaza ko nanje carankanze. C'est un jour, umunsi umwe umuhungu wanje yaje arambaza ngo mama masturbation ni iki? D'abord nabanje gutangara. Iryo jambo rikuye he? Oui, arivanye he? Hama oui, j'ai tiqué. Hama il avait 13 ans, 14 ans. 14 ans. Hama ndamubwira OK, ndamusigurira masturbation nuko umuntu ashobora kubikorako ku bihimba vyiwe birondoka etc. Ndamusigurira mugabo nabanje kugira umwanya nk'umunota wa silence kubanza kwiyumvira byavuye bindi. Alors mu nyuma ndatahura yuko kubera baraba amafilme basoma ibitabo etc. Yabonye iryo jambo hama ashaka kumenya ico risigura. Ndavye ibintu nsoma ivyegeranyo biteye ubwoba nkabona abana batangura kugira imibonano mpuzabitsina ugasanga hariho bavuga imyaka 8 nkumva n'ibintu biteye ubwoba hama ntangura kwiyumvira ku bana biwanje. Ikintu nahereye ko cari kijanye no kugerageza kubarinda ibijanye no gufatwa ku nguvu. Donc ikintu message ya mbere nahereye ko yari yo kubasigurira ibice by'iwabo, mvuga ngo les parties intimes atabundi muntu akwiye kubakorako muri mu ntumbero yo kubategura kumvisha ko hari ibintu byo kwirinda. Ntihagire umuntu agukora ku mabere, ntihagire umuntu azogukubwira kuri impuzu. Umva message ntonto zitoya zo kubumvisha yuko abantu bashobora no kuba abo bazi abatonton canke abapapa b'ababanyi. Umuntu yokwemera atarenze kwiyumvira ibyo bihimba babirinde yuko hari umuntu abikorako. Aho ni a partir 6 ans 7 ans kubera ari abana umva bari viole ego kubera 6 ans ratangiye kubabwira ati nta muntu agukora ego izo partie nta muntu n'amazikorako. Umenye yuko sase mama canke papa canke kwa muganga mu wundi muntu wese wirinde ntabwo koreka. Ufata uri mu nzu ufise umwana w'imyaka 6 w'imyaka 5 7 umufatira hehe umuhera hehe kugira ntabona ati nivya bindi umuvyeyi aranyicaritse agira atangure kumanura. Oya umwana ntumwicarika kubera yuko umwicaritse bica biba ibintu biremereye, bica biba ibintu bimutera ubwoba, bica biba n'ibintu bigumye. Wabigize mugabo urashobora nko kubona ariko araba nka dessin animé canke filme wasanga ufise nk'amafilme ugasanga nko muri ordinateur. Donc ni ibintu ugerageza kuorganiza ukarondera akantu k'imbarutso, akantu kagufasha gutanga iyo message. Nimba ari illustration ubonye canke aka message ubonye hajya ama dessin animé menshi unabiravye usanga harimo inyigisho zitandukanye, gusa iyo utabishize ku mwanya ntushobora kubibona. Nahera ngaho rero ndababwira urabona voilà canke ukumva nka histoire usanga hari abana babateye inkuru ku ishuri mama vyagenze kunuku ugacohera ngaho nyene ugaca umusigurira. Je narifise ubwoba en fait à la base narifise ubwoba yuko ibiharuro nabona vy'amaviole, ibiharuro nabona vy'ama rapport sexuel ya mbere biba mu mwanya umuntu atiteze. Umuntu ciyumvira uti abana banje bari innocent, abana banje baracari bato. Wazobona icegeranyo kiriko kiravuga 8 ans 7 ans 12 ans ukumva ni ibintu biteye ubwoba. Nibaza ko nico kintu canyuguruye amaso gusumba bituma ico kintu ndacitaho gusumba. Kenshi ikindi kigora cyane kwakira no kumenga
mu gufasha umwana mu kurera umwana umenga mu ndero w'ikirundi dushira ingufu cyane ku mukobwa kuko nka kujya ariko urabivuga nta muntu agukora ko ku mabere nta n'umuhungu kwa kuntu n'umuhungu n'umukobwa bose bariko barakura kandi bariko bagera muri ya myaka y'ubuyabaga abavyeyi rimwe na rimwe bakibagira ko hariho n'umuhungu wo kurera ndamubwira ati nta kugenda gukora ku mukobwa uko ushaka kandi nawe wenyene wumve yuko wikingira ubwa mbere ko nawe nyene bafatwa ku ngufu équilibre wabanganishije gute wowe ari umuhungu ari umukobwa wabigenje gute umuhungu wamubwira iki par exemple umuhungu par exemple namubwira yuko d'abord adakwiye kwirekura kubera ari umuhungu kubera yuko ibintu byose dukora biratugarukako umva wowe umuhungu uri umukobwa birakugarukako hama kubera nzi yuko umuhungu kameme nzi yuko yitaho mama wiwe nkamubwira urumva urayibona sinshaka kuba nyokuru sinshaka kuba mami tu vois sinshaka kuba mami bindi yego nabira kandi urafise amaheve arakunda gutamba nkamubwira bazi urakunda gutamba urashaka kuzogira none ubaza yuko bishitse mu buka busimo bebe waza ko ivyo bintu bishikako kanira ba gauche à droite raba abantu basaba bebe baronsa abana bakirikara ubaza ko hari abantu bashobora hari ico yohomba mu gihe mwereka ico yohomba nkamwibutsa ivyo akunda n'ibyo ashaka gushikako hamakumva yuko si sacrifice nini yagize parce que kubya akunda kwirinda bimugirira akamaro gusumba donc bimufasha gushikira ibintu by'wakunda ibintu ashaka abo bageze muri iyo myaka ni nayo myaka benshi batanguye kuja ku marezo sociaux des photos de couple utu video ubu unya wewe uri kuragira analyse ukaraba ati mubaye abagabo ubu ibintu byo gukundana kugira umukopine kugira umukopine biriko byongerezwa cyane nuko kuntu amarezo sociaux yabaye menshi hari ibintu byinshi canke n'abavyeyi nyene barimwo kuri kwa kuntu sinitaho kuraba ivyo umwana ari karabamwo bitongenda ndamubuza ati nta kugendana n'abahungu nta kugendana n'abakobwa ninde ari karashiramo ingufu cyane kugira ibi batangure kuja mu byo gukundana hakiri kare kandi bumva umenga nibaza yuko nivyo bibiri hariho igwirirana ry'amasanamu yerekana abantu bakundana aya mafilme y'amatelenovela n'iki usanga abana bicaye bariko bararaba sibyo je nayo ndaba kandi nawe uraba telenovela zaba vraiment ntazo nkunda naba ndababwira numvirize bijye n'ibintu bakina ibintu bakina sibwo buzima sibyo sibwo buzima hama hariho no kutayaga mfite kudafata uwo mwanya rero ngo umuyagisha umugoti rega hariho les apparences hari ibyo ubona forcément atari byo by'ukuri kugira ngo atahure yuko hariho image abona n'ukuri kw'abantu babayemo ashobore kubitandukanya ubu hari igihe mbona nk'ikiganiro ciza barakirimo inyigisho gaca ndamutaganya nkamushirako nkamutaga kugira ngo niyaraba tuze kuronka aho duhera kuyaga kandi numva ko byo dufasha n'abavyeyi apana kuma babona ngo ibi bintu ngo by'amarezo sociaux ngo ni by'abajene utayagiye ko ahubwo uyagiye ko niho nkuko ubona mama wawe yagutaze kuri publication kuri Facebook kumva ati arakurikirana ibintu ndimo aho niyo ndayite gute ingendo zimwe umuntu yofata kuko kwifashisha benshi bavuga ati ubu rero urabaye muyabaga hageze ibi nibi utangure wiyubare umwana akavuga ati nawe nyine agatinya kuba muri iyo myaka akavuga ati ni imyaka kumenga ncendo nka attention nyinshi cyane habaye iki hahindutse iki imyaka wewe wovuga ati ngaha anya narabonye ati ubu harageze kugira nzomutegure kuba muri bwabo yabaga neza ntangure kumugira umugenzo imyaka yabaye ya wayifashe basufatiye ku rero ngo nta kintu byanafatiye ku makuru mfise y'ibintu biba ayo makuru
niyo yatumye mvuga nti reka ntangure a 8 ans 7 ans nk'umukobwa naravuga nti a 8 ans ndavye igikuriro ciwe arashobora kuzogira amahege vuba byihuse gusumba abandi kubera afite igikuriro akuze agize iki bantereka rero kuya nazoje kwishuri ngo amaramare umva atashaka ambwira ngo yo mama twabonye umwana kujya kwishuri yari yatashije twage natashe ku mpuzu aca mpera ngaho onye mubwira nturumva ni ibintu biri normal kandi ni ibintu muze mutwenge ntagire umwana uzotwenga ni ibintu biri normal umukobwa ariko arakura toi tu vas être nka mama parce que urumva tutegerezwa kuvyara kubera ko tuvyara ari twe tuvyara tutegerezwa kugira bona amahege bimeze uko chaque fin du mois abibona donc nawe niwagira niwumva utanguye kumva peut-être ubabara muri bas ventre cyane iki faut me dire aho umukobwa wawe yarafite 8 ans yarafite 8 ans yiga 9 ans yiga mu gatanu abana baratandukanye abana nitwe tubavyara mugabo si twebwe ne sont pas nous c'est des êtres différents c'est des êtres différents de nous twebwe turafasha kubazana ku isi gusa ariko c'est des êtres bari indépendants bari à part akwiyumvira yuko baberezona nka wewe ni kosa rya mbere hama kwiyumvira yuko aussi umetriza kurera abana n'indi kosa abavyeyi nibaza ko duhora dukora kubera kurera umwana uravyiga